Pyramid TV, we are on time. Yes guys, yes, abafana b'umuziki ndundi, abafana bakunda umuziki ndundi, ndabaramukije aho muri hose, aho murere yose, aba diaspora, abarundi, abanyarwanda, abanyatanzania n'abandi bose bakurikirana hano kuri Pyramid TV 25. Icyo tubasaba nuko mubandanya mudushigikira mudusupportinga, kubera ingufu zanyu nizo nguvu zacu, ingufu zanyu nizo zizotuma dukora cyane. Gumana nanje, icyo tubasaba nuko ugira subscribe, like, hama uzokome dusigira comment yawe buri munsi, kubera uzokome wirongera ama notification ari on top, ari ku mwanya guys. Uno munsi tubafitiye iki showbiz kiri on top. Aha, tubafitiye ibisoso tegejeje ibisoso. Yeah. Kumana nanje ni Mr Black, wa musore wanyu azokoma abashikiriza ama hit gusa ibiganiro. Ni Double J featuring Kiriku ku ndirimbo yabo yitwa Ibisusu. Ni indirimbo, ni zimwe mu ndirimbo zashoboye gukundwa cyane hano mu gihugu cyacu no hanze y'ibindi bihugu, aho tuvuze za Tanzania, mu Rwanda, Congo n'ahandi hose. Guys, ubu naho aho igeze indirimbo guys, ni mundabire abantu nk'aba bariko baravibinga indirimbo ya Ibisusu. Guys, tumukomera amashi Double J na Kiriku, the Billy Money Boy, n'abakozi beza vraiment, n'abakozi basura amahiti gusa. Guys, kiri cuvuza aho hepfo muri comment, ndabira abaririmbyi, aba DJ nyarwanda, abafana b'abanyarwanda ukuntu bakunda indirimbo ya Ibisusu ya Double J. Guys, respect Double J. Hama gira icyo uvuze nko nimba uri umurundi kazi ukunda umuziki ndundi, nimba uri umunyarwanda ukunda umuziki, gira icyo umuvuza aho hepfo muri comment. Guys, respect, turabakunda cyane abakunzi bacu, nkuko mubandanya mubitwereka mu gusubscribinga, mu kugira like no kudusigira ama comment yanyu. Turabakunda cyane, bandanya uko nyene bizoba bimeze neza, ni fresh sana. Talk to me.